Nimvye bahawe imodoka baca bajaye tubabura usanga imodoka bazitaye mu makanivo bazaye ibikobwa bigenda imodoka bona irera indani irera bafata biya biboro bo rero batangura hari ibintu bagatumura hari undi rwego bagerako kubyo ubona yuko umwotsi bari mu bacatumura umwotsi w'imodoka none nta musani bahaye imodoka isanga mu ikanivo pa kubera iki ntabone barabara bo nivyo bicuwo bari mu yindi si ujya mu jama none randi uvuga ati twara handi promote igaza randi nayo yaragiye nabona ken urumva randi yatanguye na muri wa Light TV ava wakaja muri hip hop TV ya mbere barayira ntiyari gwiwe bene yo barayitwara aza kuri hip hop ya kabiri nayo ntiyari gwiwe barayitwara akrea iyindi hip hop TV umutaranigo yarake iyindi hip hop barayirandura abanyarwanda acha crea umutaranigo TV ure umutaranigo TV rero bavuga ati none ize gute nitoke ega bose ni nitoke vipi ngabaga mu Rwanda abaje aba Bruce Melody bicaye imbere y'umukuru w'igihugu wabo akababaza ingorane bafise nayo ntibazi n'ikibazo bafise icyo aricyo no mu Rwanda biye nisherekana yuko iyo bagiye muri siyasa bagenda kubwitegeko merekeza bavuga umva difference ko arusha kubwira umukuru w'igihugu ati monetization ati turafise ati ni mudufashe turonke monetization ico sikibazo ushobora kubwira umukuru w'igihugu ahubwo wo kubera ubuzi inzira zavyo ambwiye ati hamwe mwo bigenza uko tworonka monetization twoba eligible hamwe mwo bigenza uko twoba eligible ivyo nivyo umukuru w'igihugu abakeneye kumva je nishiranye na monasiasa ndamuha propose sindamushira ibibazo rero biga rero Satubiro yavuze ni kibazo yashikirije ivyo mugabo nta mpamvu yumvikana nawe agiye kuvuga ngo baramwivye makamera ozi records ngo bamwivye kamera ubundi nagenda kuvuga ngo je ngo ndumunyarusako eske iyo ni eske uri imbere y'umukuru w'igihugu ngo je ngo ndumunyarusako Pro Max ni irakoze kora Mr Prada Boy mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye umutumire sinovuga ati numutumire rumva novuga ati ari muhira imisi yose yamari hano nawe suwundi ni Simbizi wa Semavumba Simbizi wa Semavumba arindi sinogo no ushirako nimbari umunyoni n'umuryango wanje umunyoni n'umuryango wawe je nagira ngo ni izina gusa wise oya anje ivyo warubi namaze kubibona ibintu by'umunyoni umunyoni meme na Simbizi ni sokuru Semavumba ni sokuruza umva vyose tuni burya ni nka byandi tuvuga ati abashubi abashubi voilà nibe abavejuru abahima Nyakarama toro turabanyoni abahangaza abaswezi abaswezi muri Tanzania abaswezi Siakimusi ni mswezi na uwo mnyangana muri Tanzania abaswezi abaswezi abo banyamwezi hapana abanyamwezi gani abo banyamwezi n'abandi abaswezi para mugaba pana ivyo byo mu Kirundi muca mubihereza yindi nziguro oya kurumva jewe urumva nta nini ndumva naravukiyeyo ndigirayo waswezi abaju kweli kana telefone ya Kim ndazi ariko usanga ari kumuranya bapo kweli bongo yoshika sinzi ko umugani ivyo ko imiryango hariya ni minini ni myinshi cyane ubwoko gusa nizo no kwishure ni amajana 260 kandi bazasangira ururimi izo ni kandi bo ntibaba basangiye nindi amahi wacu no hari kubona n'amanyanga ni n'amatrifa Burundi wewe harundi muntu umva avuga urundi oya umugabo ivyo by'abanyakarama iyo ni imiryango iyo ni imiryango asa amoko ni imiryango muga muri Tanzania bo barafise amoko re original amusanga ugeze ahantu kumva bavuga ikindi kirimi kabisa nkabaha bavuga ikirimi mengo ni Kirundi abahanda maze kubumva abo bambwiye abahangaza bo uciye ruguru bongaye Kagera bo ni Kirundi ni kunyene aro bayirakoze bariho nkuko nyene je umva ndiko ndavuga irakoze abaki uvuye nikobero nubasanga abaje bamutare bose n'abahangaza ega je n'umutare yantwaye nuri moto nibaza ngo n'umurundi ambwiye ngo ugende mu Tanzania
akubwira ikirundi umva sample twayaguko nyene abana je byanshikiye uko nyene abantu aho gumaze kumva ni bamwe muhejeje kuvuga ngo abaha abaha bavuga nabikeka mugabo uwo twita umuhangaza ikibanza n'igiswahili we abaha bobo urabumva bavuga ego ntya mugu muhangaza ntiwo mwumva aya muhangaza ntiwo turavugana uko nyene niko bavuga duhaye turavuga nawe wewe ntumurundi wowe umurundi wa fake wa pirate wewe umurundi wa pirate wewe kuvuga gute simbizi ndakubatse no bankonebereye kukushika none ntashobora no gutelefona kaje haba vyemo jina peri ntikunda none habaye ikibakuro barahumba bakuroze none kuruko imana peri ntikunda cyo bankoreye ko kweri disco ngona Again twaje kuri presente abakunzi ba Aketo Media yambutari mumenze neza twateye tuje mu nkuru za Simbiza ku majoke yago umwanya wose none n'ubu byansi ntacho umva n'umujamana agomba ndamurondere kugira mbwire umuryango w'abasuhizi waje ko baramutsa so urumva ni hatari kirundi ni so Simbizi karibu cyane asante sana gatoyi hari ibintu nagomba tuce tugirako yego twabonye nubwo ngira ngo sinabaye buvugane na wewe mu gihe byari ko biraba ariko ko ndose kano kanya nubwo novuga ati ngira ngo mwarabihejeje yiki twajeje ikibazo cya Mukombozi hari ikibazo nyabona ikibazo cya Mukombozi none umenga hariho kutumvikana no gushobamirana umwe akavuga ati ngo ujya arataye ubwenge umaze umva amajambo agize nte harabaye gushobamirana cyane ikibazo cyari ku bantu novuga ati nka kejo batashoboye kumenya aho uko mwana birangije urumva ubu narabonye umenga mwarabirangije sinzi ahubwo ingorane hari burya igiti kiriko ivyamwa nico gitegwa amabuye udura abantu hose hari biti ari imyembe ihiye dusanga munsi hari amabuye surtout batogape twakuriye mu masite reka novuga nuko uno munsi entertainment yo ngaye ngene meze n'umuntu wese aba yarazimye umuntu aba yaranyitse kabisa burundu akazima acagomba kuraba ati none niseke kuri bande kugira basi trending nongere mvugo rero Mukombozi arateye igiharo aravuga ati sha umva jebo byatanguye sabiviriye hanze avuga ibintu nyene bipfuye nabi nyene busazi nyene atumutwe namba hari abahuni bari bamaze iminsi gaya umbusize umugore bujumburuka mara iminsi nawe umugore baramumenyereje nabi n'umugore cy'abanza urumva ugasanga rero wowe uraje umaganga bukara abantu bari kumwe nko muri hariya bari bamuhaye indaro hari buraya yarari sabingo yaguma vyuko agangabuka bera ari muri nuzenya ari mubiriki ari n'imisi sho yakwa kura bera ajyamye kaguma nk'ibiyoga inyotsi ira uduragaragaza kuvuga cyane kandi microphone kitari hagufi aguma huwa ibyotsi sasa bica bivangatiranya n'ingene muri Nigeria yagiye ari we yitwaye udufaranga twose yavuye gukorera turi amahotera bikira cyatumutwe Tageze kuri aeroport ashavuga n'ibintu bitaroranye ibintu bituvuga umurimbye rwego rwa Satupi ati rero yari stress zivanze rero n'ibyo bindi bibazo macungu urumva kumuharo guma ugangabuka bera wasize umugore nta uzi byari byabaye nta uzi amaraporo yari yamushikiriye yarari atari meza mugabo uko bigenda kose gusa no kuri aeroport neza ko yarashavuye yari stress iryo shavu rero yari afise rero ryatumye avuga ibintu bitaroranye rero jengirira komante bigatune Gasatubi wowe abantu uri kurasaba ivyo usaba nawe uzuba supportinga kwe nivugira ivyo muko Simbiza kiputu urumva ngwe Mukombozi abaransami ati nregasha Mukombozi nawe ashiza kunsama mu nzira itarizo ntigeze mugabo peut-être wewe yabikoze azi neza icagamije ko aramva na Mukombozi nawe nasa n'uwahuye n'ivyo bibazo nyene
we urumva yagiye kwiyamamaza yiyamamaje biranka ronka ubusa ntiyavyakira akamagenda gutonda mu namashinga amateka tatowe bakambwira ati nega muje gukora iki ngaha undi mushinga amateka bakati muzeyi terega subira inyuma urumva ivyo rabibamwo umva n'ubu rero ntiyavyakira bimeze uko umugore wiwe fye arigira urumva ga brass yego umugore wa Mukombozi abaranyereye urumva ga bro sasa anaho habona ibindi bibazo avuga ati none rero mba kwe ivyo bibazo byose afise nawe yahuye n'iryo hahamuka nawe mba Mukombozi afise hahamuka muri stress zace ziba stress kubera uzurabe n'igihe dukora ikiganiro twagerageje twamwicaritse hagati je na Cheval ko yari gushobora no gutaruka kita kwibuye bakavuga ngo nitutwamwisha Mukombozi twaguma tumucunga ntaguruke ntikubite kuko abana bavuga bati ubukora utingana bana kamera yakije ndashobora kwiyahura bakavyagiriza bano bantu rero hari umuntu nyene tamushize hagati niyo ntumva n'intebe twese tuyegereza ino ku buryo yaguma agomba guhaguruka ati Mukombozi subira hasi ati ikibazo ufite turakitse uravuga rero ntabwo mu ngorane nta ngorane twe dukeneye kujamo rero ari abantu rero baba barahuye n'ibyo bibazo mene ivyo byinshi bikabagora ingene bashobora kuyakira kwacero bisanga nabo rero bari muri ibyo urumva rero Mukombozi rero mu bisanzwe twaramuvuze n'ubu urabona ko mumbagije yego ntibahora banamumbaza je ko urumva nawe navuga ati none naho rero mbyumva niyo strategy Mukombozi avuze ati reka no mukino ndawujemwo urumva peut-être usanga umva yasohoye n'indirimbo iranka afite indirimbo namba yitwa Rumpe nshasha ya indirimbo yitwa Rumpe umuvixine yitwa Mukamahuba amazina yiwe yose ni gute Mukamahuba Diera umuvixine ari mu rya n'igitsina giwe rya vrai yitwa Mukamahuba Diera oya nibyo muta no mu telefone yanje niko yitwa amuhamagare yumva umuvixine wo mu ndirimbo ngo yitwa Mukamahuba nese ngurunga indirimbo yarasohotse ya Mukombozi rero yarasohotse nese ngurunga Mukamahuba siko yitwa Mukamahuba Diera uramuze Mukamahuba niko yitwa sese urumva rero baragerageza fata na Mukamahuba ashira muri clip wapi biranka ku bintu bigenda biranka pe indirimbo biranka avuga ati reka rero niya kubera ya stress nyene urumva ni Mukombozi nyene urumva biranka rero kuri twebwe haga sinovuga ngo ni kibazo cyari gihari ahubwo yari afise cyo yaragamije yarakeneye trend niyo mpamvu yiyarangije arabati trend ndayikure acha heri wanje Cheval avyitamu nawene acavuga ati abahungu rero ko bagize reka ndabere ingene ninjiriramwo nanje kugira burya ino entertainment iragoye ariko uravugwa ntuge mbaguro comane gakwe none ko ariyo post nabonye yasikiye yerekana yuko bivanye n'ijya conflit yari ihari nakubwiye ko ata conflit yari ihari je nta muntu tuganira conflit nabijya bibazo basi byari byiwe je urashobora je wumve ndakubwira ingene meze urashobora kugira ikibazo nanje takibazo bifitaniye nawe kandi ico kibazo gihera mu mutwi waka gahereramo baramwe nk'uzabazi uzotanguza intambare zohera mu nzi wihereriwe urumva wowe ikibazo ukigira wewe ugaca bibaza ko gifise na simbizi nda kibazo none je niba ujya munsi wa Mukombozi nintuze yamamagaye nani seki Auguste wahirebe boss wahirebe FM ngibana kuno musi n'umusi umwe bw'abarundi shaka ko dusangira ati po cyandamubwiye ati Cheval je Auguste kubana na Auguste nawe hari ibintu tureko turahuriza ko kuva bya Superbat bibaye kugiye gana bya Superbat no twaheruka kuvugana na Auguste oya ni ibintu nyene hari ibintu tutigeze duhuriza ko na bimwe mbona si ibintu basiga biri privé ni izingaruka nyene ubona z'abaririmbyi usanga badaposta hari ibintu bafite hariho ibintu nagomba gushina nashize mu bintu ku buryo izingaruka zitari kuba urabyumva ndavuga ati rero ibyo bintu ari abo tutabihurije ko bo babifata ukundi batazi yuko ndiko ndagwanira inyungu za kugira akazi kazokwameho visibility ko basani izokwameho
uno musi araba ama entreprise menshi nk'ahantu niri uno musi mu gatondo hariho wanashaka radio nyindi kirategura competition uzotanga nayo ni modoka uzobu wa mbere mugabe ikibazo gihano abo barimvye bahawe imodoka baca bajaye tubabura usanga imodoka bazitaye mu makanivo bazaye ibikobwa bigenda imodoka ubona irera indani cyimvira irera bafata biya biboro bo ari abakobwa rero abasanire buga n'abafu mana arakoze kutangira umusani abasani barifise ibikobwa byabo namba babikorera he urabona ibikobwa by'abasani ngene babimeze bimeze gute none sha ibikobwa bigenda n'abasani nukuri ku Imana mengo ni bijini yazi nk'umukobwa ashobora gufata ishapoma y'imodoka yambaye ishapoma igire kuri umwotsi akayinjiza indani muri kabine mviridana mbisi yawe yapo urabona ona igatiyo hari umwotsi yakuja hanze indani imodoka sikia wewe man okay mbiri musani mwadatumura bige biboro ngo namashisha nibiki musani bobo rero batangura hari ibintu batumura bagatumura hari undi rwego bagerako kubyo hona yuko umwotsi bari mu cyatumura umwotsi w'imodoka uvuga biraremeye rero aya mategeko navuga ati abasani muhaye imiduka abantu bagendana nabo ndabazi ejo muzosanga bacomoye by'iboro by'abacomora musanga imodoka iriko amalogo y'uruganda irera indani irya myotsi none ukugurura gutyo ukabona ni imyotsi gusa isohotse isuni bari hari oya cyangwa bariko baranywera indani so arimo ngo turi ngo mu bicu ndakujana mu bicucu ubwo naho bari kwisi niyo mpamvu uzasanga umusani hajya usanga none nta musani bahaye imodoka isanga muri kanebo pa kubera iki ntababoni barabara bo nivyo bicu bari mu yindi si urumva rero ivyo rero nabo batibaze abantu mugomba guha imidoga ejo company ntibizoyikoreko iriko n'amalogo yayo ntimubigenze uko reka tubaha imodoka mugabo tubigenze uko niyo modoka tubari dushireko n'amalogo na n'ikintu na kimwe tubahe bigire uravyubaga braza kubera iyo modoka nibayisanga iriko irafumba umwotsi indani nifumbira indani bazovuga ati bigaruka kuri ya company urabyo kubera uri mu brand ambassador wa entreprise umenye yuko uba wambaye rugaro entreprise bayaguhaye deal ivyo nivyo tutahurije ko naba batipe babona ibindi ndabareka rero nawe rero jewe Auguste twaherukana kubera kijya gihe urubanza rubagwa finale y'ibyo bya Super Bat yari pare kandi guciyemo yaragushimiye cyane Bifes yaragize post Bifes biko Bifes warabizi ngene byagenze Bifes twarahuye namwe ati Bifes nawe ntuza guhiganwa ngo ngo ibintu wewe urimo ngo sinjamwo mbwa mu nyuma bimaze kuba binini cyane era mu nyuma yarakoze post anshimira sasa ari kintu gari na rero Auguste twaherukana ico gihe cya finale ya Super Bat twasubiye kuvugana dushobora kuvugana ku munsi mumwe w'abarundi ati rero muhungu wowe nitwobaho tutunze ubumwe atebana ikintu gari rero duhure twunga ubumwe nanje ni poa ubwo nyene ashambwira aho duhurira cyo tugenda kwa Muvayi namusanze muri sona hajya kwa Kirahwata haize umwe mbona mukomboza araje ati bino biraryoshe rero mukomboza ndamutelefona ati cheva urihe uno musi umwe bw'abarundi nawe koroka cheva nawe caraza cyo tugenda kwa Muvayi turasangira mu musi umwe bw'abarundi fresh hama rero bishabigenda uko Nereko hariho umwe mu bapromota kandi bakomeye hano mu Burundi yagize post avuga yuko mwebwe bababujije kuja muri VIP mukomboze yasijewe ntibikunda cyo nari mu biyo baga hano bari bicaye cyo nari mu biyo peti ujya mu jama nabo none randi uvuga ati twara handi promote igaza randi nayo yaragiye mugiye post nabona ken urumva randi yatanguye na buri wa Live TV
ava wakaja muri hip hop TV. Hip hop TV ya mbere barayira ntiyari gwiwe bene yo barayitwara. Aja kuri hip hop ya kabiri nayo wene ntiyari gwiwe barayitwara. Akrea iyindi hip hop TV. Umutananigwa. Oya arake iyindi hip hop barayirandura abanyarwanda. Aca crea umutananigwa TV. Ure umutananigwa TV rero bavuga ati none ize gute? Nitoke igawo se nitoke vipi? Nacha avuga ati kandi urazi kibe kibabaje. Ujya mu musi tuko turakora emission twicaye na mukombo tuko turasangira. Kandi promoter karakora ikiganiro quelque part nyene hafi yacu. Yarari umuhari ngo bana twari bya content. Bya content gani? Namushaka umuntu tugume tumuboostinga atavyunguka ariko aratanga. Reka tubizimya zimwe. Ega hajya ni mukombozi nka ni umugarukanye uri kuramumbatse. Hajya twe tumurera aheje. Yari gusubira yashe mana mukombozi ndamukunda tu. Yo sinokwemera yuko azimangana. Mugabo gusa reke kuza azara aratera ubwoba abapeti baraho. Mbiriza simbi je ndafise ikibazo. Azwa abapeti mukombozi yateye ubwoba. Bandi. Nabandi bapeti bagiye kwinjira muri no content. Bo bambwiye ngo arabitwarira mbwa ati ndubituje ntako ntamwitwariye. Yagiye kunyita ngo ndumusezi. Ivudakeneye ko bakugirira ntubigirira abandi. Igeme bayita umukino. Wari inzu bijamwe emera kubitwe cyangwa bakubita. Waruvuze rero. Je ndafise ikibazo irakoze araza kukibandanya. Fait ni bintu bijanye na Satbi. Karabasasi. Simbiza bivuze se je. Yagiye zinarageme. Okay. Ikijanye na Satbi. Kuri kujya kuntu yavuze ngo kujya kuntu yavuze ngo leta nibafata mu mugongo. We nawe ucukora ikiganiro uvuga yuko genre ngo kubera iki ngo mushaka yuko leta ari bafata mu mugongo. Namwe mudashaka ko leta ibikora ko mu gihe ibakeneye. Yego. Nibaza ko ntabesha. Rero hari ahantu twari ko turakidiscuta ko bamwe na irakoze ndabona kari karandaba araza kugira ica bivuze ko hariho bamwe bariko baradiscuta bavuga ngo turiko tujana donc entertainment muri politique ngo ni ibintu bibiri bitandukanye bitajanye hacu fise bivuga ko canke irakoze mu gihe nawe ndabivuze nabi urashobora kukivuga neza nakuvuga afete ndibaza wa mwumvise siasa siasa na entertainment vichanganya sinimaji lazima vichanganye simaji na mafuta ni hesabu sasa ikibazo kishakizi sivyo none je bigamba ndimwo ni simba ndiko nda supportinga wana siasa Sami ni mwanasiasa yawezekana hapa je sindi umunyepolitiki mugabo kubera nzi abanyepolitiki abaribo none ejo twabonye umushikiranganje avuga yuko avuye muri OBR kuvugana ku bintu vya monetization numva yuko umushikiranganje si mwanasiasa sivyo hari ibintu biba byarabaye kera nutuduke ubona niko yagenda biyegereza utuduke ubona turiko turaba ni kwera wanasiasa jinzi cyo bari Jukazombona ndi kumwe na wanasiasa umenye ko ndahari kubera entertainment umva abo muri entertainment bo bigize yuko siasa yoyo bitabiraba oro ibintu byose biba ni politiki umunyepolitike ni wasinya ni wafata ingingo ibintu byose ingurube haji ikiza cy'ingurube mwanasiasa n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi ahangana n'ico kiza kiba cyaje si mwanasiasa no mushikiranganje avuze ati uno munsi nkeneye inama n'aborozi ntiboko bagenda kwereka avuze ati nkeneye inama n'abaririmbyi boko batagenda hamuga ushaka iterambere iryo terambere mwanasiasa ni wazorifatira ingingo none adufata ingingo y'ivyo atazi ngabaga mu Rwanda abaje aba Bruce Melody sivyo bicaye imbere y'umukuru w'igihugu wabo akababaza ingorane bafise nayo ntibazi n'ikibazo bafise icyo aricyo hano no mu Rwanda biye nisherekana yuko iyo bagiye muri siasa bagenda kubwitegeko merekeza uravuga umva difference dufate nk'ibyabaye mu Rwanda dernièrement nabonye yuko barabategeka kubaherekeza
si umutima wabo bo barungitsemo kubera iyo abari bo nisikirize iyo abari bo bajyayo baba bajyayo kubera baba bazi icyo bagiye kubaronderako kubera ushobora kubwira umukuru w'igihugu ati monetization ati turafise ati ni mudufashe turonke monetization icyo si kibazo ushobora kubwira umukuru w'igihugu ahubwo wo kubera ubuzi inzira zabyo bambwiye ati hamwe mwo bigenze uko tworonka monetization twoba eligible hamwe mwo bigenze uko twoba eligible ivyo nivyo umukuru w'igihugu abakeneye kumva bisigura iki je nishiranye na mwanasiasa ndamuha proposal sindamushira ibibazo urumva gaprasa rero bigiye rero satubiro yavuze ni kibazo yashikirije sivyo mugabo nta mpamvu yumvikana yigeze yavansa ituma boronka yo support urabyumva rero urumva hariho iterambere satubyo abakeneye kuri mwanasiasa mugabo niwo mwanasiasa hari iterambere hari ikintu nawe gukeneye ko urumva mwanasiasa wewe abafise arashobora kuba afisa babona yuko bafise ahengamiye mugabo wewe uri umuririmbyi nta namwe uhengamiye abahuriza kuri umujya mwanasiasa n'abadahuriza ubu bafise bose nese abafana bawe urumva yuko wowe urashobora kumuhuza nawe hari urumva wewe urafise ahantu ushobora kuba umuhuza quelque part urumva gabrase niyo mpamvu rero umwanasiasa tumuhaye umugongo kamwereka yuko tutamukeneye ego no waradukenera ko turabana biwe n'umwana w'ikigaba ntikibuza yuko umugaburira cyanke umukorera imiganda mugabo iterambere giwe rirabampe limite ukuntu ntibigenda cyo kimwe na wa mwana agamburuka urumva gabrase uzorabe no mu rugo umwana agamburuka umuvyeyi abwiye ati genda nzanire kijya kimigenduko aritabwaho cyane gusumba bose baritabwaho mugabo ujya wundi batuma akanyaruka byo biba biri flexible ni pum pum urumva voilà rero naho mvuga rero ati bene wacu twibwirize dukora ibi je nta muntu umwe antegeka ibyo nkora izina ry'Imana mugabo mbonye uko bikenewe ndagenda nta numwe ariko antegeka ku nguvu ngo tugende ibi tugende ya je no muri campagne heruka barambaje turafise umwanya ati yego apana gutegerezwa ishintu cyerekana yuko demokrasi nga mu Burundi iratandukanye no mu bindi bihugu mu Rwanda barabategeka narabonye n'amaposte babwira ati ngo Bruce ngo nani ngo The Ben ko kutaririmbira Kagame par exemple ati turagufatira urabibona menga ubikore cyangwa ubireke n'umutima wawe muga nubona yuko bikenewe tupero faire kandi nabone nukuri kuri Imana jewe nambari mu bihe no narafashwemo neza ni campagne nakoze umva ni support mba niko ndatanga niwe ntererano nama yarafise nohereza leta jewe mugabo ndafise abantu ba following sivyo ushobora guhereza information nkabashira ku murongo kandi ibintu bikagenda neza nico tumba ndiko ndavuga ati sio kuingia kwenye siasa ugumana ya ID wawe nyene ya identity yawe ugumuri satubi mugabo ugu busatubi bwawe ubufise hari ukuntu ubufatanya n'imigambi gihugu kiba kirimo bakabona neza umudema vraiment nahari mu muziki aradusupporting mugabo simaka uje hariya gisingene kumushikiranganje singe kumushinga amateka na hantu hamwe ndi ibyo byose na kimwe ndimwe oya ndabikoze mugabo ndakeneye ko nterera imbere aha nyene ibi nyene ndimwe by'iwanje iyi mpano nyene mfise ashobora kuba atari jewe basi abazonkomokako bazotera imbere mugabo hako hariho amayerero yagiye araba muri kahise hari abantu batafashe ingingo runaka zitafashwe muri kahise ugasanga bararonka des opportunités ndazi baririmbye ngaba bageze mbere y'umukuru w'igihugu bamwisabira amabati abantu bageze kumushikiranganje bamusaba igitoro uravyumva sima none nivyo bikenewe kweli hakuvuga uti nyine icubahiro hamwe bafatwa ingingo izi nizi amabati nzoyigurira uravyumva bro hamwe bafata ibi n'ibindi igitoro nzokigurira gishaka kuri magendo nzokigurira uravyumva tubwe rero dukenera ibintu bigufi tuba tubona mugari ibintu bininiya usanga twebwe tubibona kandi tuba tubona neza yuko inguvu ujya murongoza abafise ari sinyatire gusa atari amafaranga bitwara hari mashobora gusinyira gusa kantu agasinya gusa itegeko gusa ashobora gusinya rigiye mu ngiro gutyo ubuzima bugaca buhinduka ivyo rero nivyo uri mu artiste wese ahari abwirizwa kugomba amenye ico bita pouvoir exécutif ujya exécuta ujya shira mu ngiro afise ubasha bungana gute eske jewe icondi kugira mbe no hindura ibintu nkahindura histoire biciye kuri jewe
ujya muntu ari haje ujya mu executive no mwegera gute byogenda gute eske ndamwiyegereje nanje ivya nkeneye ko nkabikora naho iyo batabinsabye mugabo je ndabibona sivyo jari nk'ikintu nshobora kubona gikenewe batiriwe barakimbwira gikore mwaka gikora akora mbana ko gikenewe ndibuka nk'igihe president wacu bari baguma bamubwira bavuga amajambo babikuriwe twarahagurutse atanumwe yabidusabye turagwana biragenda urabyo hariho hari n'ibintu byitwa amatwakoze hari n'undi mushinga amateka ngaho avuki muyinga yitwa Shabani nawene bafatiye ibitoro inyuma yahabo sivyo me kubera nzi neza amateka ingene avuga urabyo ibitoro babifatiye inyuma y'urugo rwiwe mugabo kubera ari abantu bari bafise nk'izindi nyungu zabo bacavuga yuko ibitoro babifatiwe wora kubifatira mu nzu no kufatira inyuma y'inzu nkuko ngano nebisigura ko ari nga kandi kigira kabiri voilà babifatiye inyuma mu rundi rupangu mugano mubanyi wiwe mugabo kubera bo bari bakeneye hariho inyungu zabo babivuze ico kintu nacenda gikora sinigwenda namubaze no mushinga amateka ndavuga ati umushinga amateka dabura kugira uje no kumusaka sivyo ni hari amategeko yabyo kubera abafise iminite hari abafise iminite inamashinga amateka irakorana ikamukora ko ububasha ubudahanga abafise ibiti ubudahangako n'umuntu afise ubudahangako uraje kumusaka general giye ahantu muri hotel hari Ngozi bukiye mu gatondo polisi yaje kudodora ije kudodora bambwiye ati gusa kirese n'umushinga amateka niho ninjira ndababaza ko turayaga bwate ati yo sanga ari nk'umushinga amateka ryamyemo aho umushinga amateka nitumusaka uravyumva uri umupolisi cumbwira rero ingene rero uwo munyumvisha yuko hari umushinga amateka yagiye gusakwa ataye minute yigeza kugwa batamukuye ko budahangagwa umva yuko ivyo sinshobora kuvyemera iyo nk'ico ndagikora directement ntiriwe ndasaba uruhusha uravyumva bro rero nuko rero ibintu tuba tugomba kumenya tuje twigishanya kandi ari nka ora nk'ivyo genda bivuze ari nka sabu babivuze vyo kwigisha abantu benshi gusumba ega no kwigishanya bagomba kumenya ko umushinga amateka bafise ikintu bita iminite kugira umushinga amateka umufate uje kumucira urubanza ina mashinga amateka irakorana kugira bamukure ko budahangaba ndabigokora diligence hari umushinga amateka yigeze kugonga abantu amateka ni mbunge okay. Ya hari umushinga amateka yigeze kugonga namba ari umuntu mbaze yabikoze express ubwo yena amashinga amateka yakoranye mu ijoro cyamukora ko ntushobora kumufata ntibikunda adafise abafise ikintu bita ubudahangarwa urabyumva nuko rero babimeze ni kuvuga ko urumva hari abantu uragerageje kwisobanura mugabo hari abantu babifashe mu yindi shusho kijya bagombye kuvuga yuko none kubera iki Simbizi yavuze ati ngo mwe barabahamagara ntimuze mugabo mushaka ko baza mu bintu by'iwabo hama ndibuka ko ico ndibaza ko hari abantu bagombye kubikompara n'umuganga uri ku butegetsi bavuga ati none Simbizi yoba yagombye kumubwira yuko aza ritaba mu bintu by'umugambwe canke yagombye kumubwira iki wowe ushobora kubwira ati je ikintu nagombye kumubwira canke ahantu batitaba nahanaka kuko naje nkibibonye narimviye ati none Simbizi hajya yagombye none kwitaba umugambwe uri ku butegetsi witavye ico bitwa none ko nawe witavye ko nitwaye narijanye nabaye oya nta kibazo gusa urumva ndibaza yuko ata kibazo cyo bagihari kwitaba umugambwe uri ku butegetsi ko impamvu tabwe ishuye umujana ariko aravuga nubwo atari karatobora yashatse kuvuga donc uku kuntu wamengo uri kuravanga politique donc ibijanye n'uyu mugambwe uri ku butegetsi hamwe ni de genre ni n'umuziki muri make entertainment jewe impamvu d'abord ivyo nabivuze uko impamvu nyamukuru ni kubera ukurikiranye ivyo Satbi yavugiye kuri aeroport yavuze ati abatanzania leta zabo nizo zibarongika abanyarwanda leta zabo nizo zibarongika je namubwiye ati nawe nibikonforme nkuko nabone bakora iyo hageze campagne kubera nakubwire nka Bruce Melody canke Diamond none ntiyarimbye Bruce Melody ronde ndimbi twawogera
ufise YouTube nga ya na Diamond barawufise bajya ndakwereka indirimbo za campaign ndakwereka Ogera andika Ogera ya Bruce Melody Ogera si bwiza na Bruce Melody singinga ngabe bari kwa none n'umugambwe w'Ogera oya si FPR bambaye iki ya bwiza na Bruce Melody uwo ni ndoyi si Bruce Melody ntiyambaye Kagame isi FPR yawe kwa yatambira si FPR yatambira senda ibona nivyo no kuri si Kagame okay tuja kwa Diamond nawe murabe genda nawe bose ugomba kumbwira ivyo so ibyo ndakubwira rero ni kimwe namba wafashe utanga uburorero bw'abandi nanjye namubwireze ubwe ati bajya impamvu biborohera iyo nabone babakeneye barakora ibyo baba baronderako urumva brother ni nawe ukazokenera yuko bigenda uko namubwiye ati nubigane uko nabone bakora mu bihugu byabo biza abantu babahamagara kubona oya ndakubwiye ati ingene bigenda muri Tanzania ntavyo nzi ingene bigenda mu Rwanda ntavyo nzi ico nicyo nta muganga utanga amahera uze kubura ibindi oya bro Diamond arakeneye cyane CCM gusumba uko CCM ikeneye Diamond ndayikubwiye niyo mpamvu Diamond ashaka kuyihereza support agiye tuzozungurukana anatano muzobo ni business bro umaze kugira icyo bita umaze kuja mu byo bita muri icyo bimaze kuba industry sivyo umaze kumenya ati iki ni chama tawala dabo n'umugambwe utwara kandi rero ubufise amahirwe menshi yuko ushobora no gutsinda amatora acha brother avuga ati jewe byose nzimenya nitike nzobaherekeza hose gusa muzomaga gusa agaciro intebe ndonka intebe gusa ahantu heza mboneke none après leta ishinzwe musanga amadiri yose ari wayafise yego ega nawe ugomba gutahura bro bajya bari mu vyashara urabimoma avuze ati nkeneye ibi nibi usanga vyoroshe none urabimoma naho ubona rero abana ba Bruce Melody ba Diamond urabe ati hageze CCM igezwe igihe cyayo bigenda gute mu Rwanda bigenda gute mu Burundi bigenda gute nta congratulation n'umpresident yatsinze nta na post sadusanga yageze ati ndagukeje kuba watsinze amatora hama uwo muntu nge ntiwigeze unamuketse hama umukeneye ko kandi support ega si itegeko ni just twigishanye sivyo tumenye nge nta muntu mwibwire ngo ahire kwenye siasa hapana mugabo uzi neza yuko mwana siasa ari wafata ingingo zose z'igihugu kwere upende uspendi igihugu itogona Sende David ubikunda uvyanke na Sende David nta Burundi urumva gabraza na Sende David nta Burundi byose ni kimwe Burundi ni Sende David urumva ndakubwiye ati none Sende David Paul mama mugiye ari igifisi intwaro ikintu cyose gipangwa kibagwa Sende David gabo simbizi reka tugende bukebuke sivyo none simbi ntaguciriyemo igihugu ninde sa igihugu ni twebwe twebwe turi munsi y'uburongozi bw'umugambwe utwara igihugu munsi y'uburongozi bw'umugambwe utwara igihugu inge gatosi kubera igihugu itwa president atwara igihugu ava muri Sende David ava uravyumva hajya umukuru w'igihugu n'umugambwe umutanga sumwende panda yatsinze iyo Diodore asinze amatora wari kuvuga ati n'umwende panda n'uwigenga mugabo no munsi igihugu watsinze amatora muri 2020 atwara igihugu mugambwe Sende David bisigura neza yuko Sende David niyo igize kino gihugu niyo iyumvira ibintu byose panga ibintu byose ni ibipanga sivyo mugero ubuzi neza yuko abari bo bapanga ibintu byose aba bantu cubagira abagenzi simbizi ntagize ne gatoyi tugiye turaba ahantu igihugu cyagiye kirava naho kiriko kiragera kandi kubw'intambwe ubu tugeze ko reka dushime cyane uko babikora kandi bakora neza cyane amahoro fresh n'umutekano nta muntu akirara mu munuza nta baririmbyi baba bagifite ubwoba akavuga ati kubera ko urumva hari ukuntu byakuze cyangwa uko twakuze tubona wacu umenga umuntu ari muri uwo mugambwe
umenga n'umwansuri ya muganga oye ibyo byaraheze ubwo bari ubwoba baririmbyi yovuga ati je ni serura hajya hano nico ngomba ivyo hari jewe namandagwa akarorero kiwanje okay none jewe mu matora ya 2025 sinarimo sinayakoze nabaye aho ntajani baratinya kujya kumutakura simva saa 8 z'ijoro saa 9 singisoreza kumutakura turi kwiriga kumusaga sinjaye n'ubwa tuje kumusaga ivyo hari igihe kigeze kubaho haba ama division urabyumva wasanga ntushobora kujaja kuva muri no mugambwe ntushobora kuja mugabo uno uyi n'abarundi barahisemo urana ko n'umugambwe wa Sinde David wasinde 100% presque 100% bamwe sur 96, quelque chose %. Kweka abarundi baramaze gukanura baramaze gutahura teka dutwagwe na programme imwe urabyumva rero uzi neza yuko uri muri kino gihugu sivyo uri umworozi menya ati programme yo korora uno mugambwe washize imbere nuwahe kugira ni conforme nayo sivyo programme twebwe n'abatura baririmbye badufitiye yahe programme iyo programme utegeza kunyengetera mako imenye urabyumva je nkanje programme yiwacu tweba influencer ndayiti niyo mpamvu atabwoba mfise total ibintu biratagata misi na problem rero n'abarimvye nabo nibaze bivugire kweze ngiye kubavugira bacavuga ngo ndumusetsi ega ningingo gusa just samera nsaba oya ningingo gusa zifatwa pam ko n'ibintu birage ikibabaje nuko nashuzi nuko nabo baririmbye mu nyuma zo kutwitira bita aba influencer kandi byaratanguye ko badenema bakiriya batumye ko aba influencer mbona barimbye bagiye kubicopoza na mini influencer kuva ryari none simbizi aho gombye kuvuga yuko kuvuga ko igituma influencer ni iki mu bisanzwe mu batatahu aba influencer yuko muririmbye atari mu influencer oya ni yahinsiguro y'umu influencer aba influencer n'aba bantu ze n'aba createur de content aba créer ma content twe turaba influencers ikindi je nangombye cinda kubaza canke ko barimbye ba créer indirimbo to dukira ma content nibisa kuko ukuvuze iki kibazo nibajije haro nuza kubiraba akaca cibaza no kuvuga ko rero ubu mvuge yuko boba bareka kubashigikira kubera ko batemerana nabo no urumva ikino gihugu kirafise ama priority sivyo ayo ma priority rero nayo ababiyegereza bakayamenya mugabo baririmbye nabo bigumira iyo mu vyumba ngo baripfunze none ibibazo byabo nindazo bimenya buri mwigeto mu marezo sose uvuga oya amikare ntibisa wewe uri no muri amikare honyene bazomenya ibibazo byawe uri mwigeto bayitura kangahe yega amikare none je ndumuganga mfise biro iri haki utigera uza ngo ndakuvura nzomenya ko gwaye alo wowe rero ikibazo gari niki bobo bagenda bakibera mu mageto yabo bakifunga umusana sose asohoka mwijoro na bya bidayimoni yene bagendana bimwe binywa usanga bicomura n'amatiyo de chapoma kugira imwotsi ube mwinshi sivyo nubwo buzima babaye kigira kabiri wamubona muri interview ngo je ngwicaye cyase nkani miriye batipe barateye imbere nta kibazo na kimwe barakize basi iyo niyo raporo hari ishikaye n'umukirayi banyavuga ati aba cyenda afise ikindi kibazo simba hari abavuga yuko hari amacakubiri hagati y'abaririmbyi n'abandi nabaki abariri hagati y'abaririmbyi ayo macakubiri nese yandi sibije by'abahutu ngo batutoya ayo macakubiri ngo naye ma genre nk'aba baba muri nord n'abandi baba muri sud oya byaraheze bon si barinjira nanye mu twese twara tuba amaside amazu nyagenda razimba ugasanga twimureka sha ivyo bintu amuri none aside nacaba urabishigikiye ko byahetse ivyo nibigihari by'amano kera urumva kera amaza kizimbutse sivyo ivyo byarawasanga intwara abarinjye bibera muri nord ko muri nord hari hazimbutse Ega muri sida ari yazimbutse ari yazamusaga zaga nuzeye. Aronke geto ya 10000. Barahizira. Ubikura. Kera hose amazu yarazimbutse. Uraze basanye bazogenda kububu kwera ubukene bwabo. Iyo no mugaya yasigaye haziye. Mugaya abasani. Bazogenda kwifungira bimwe byo kwifunga. Iyo para mu rubiriza aragiye. Mu rubiriza aragiye. Bazisanga indora. Ugasibi. Oya landora la. Nuko bazisanga indora ndakubye. Nega braza. Umwanya utari muremo. None gasha ico gihe hari abo babifu y'amanuze. Nyasanga nkaha inzu
yose ngaha mu Carama yirwa kuri sase nkani inzu isigaye ko miliyoni 3 sase nkani ha ubu ni hatari mubambe ubu bazisanga chambre sale yaho ukotesha 60000 kera ubu ni 450 450 iyo nani yandagaso ndagaso ni isima hasi nta na profifise iyo ni 450 chawe okay ndikovuga kumutakura ko ari homba kumutakura rero ifise plafond chabaze ifise plafond ni simisanzwe atari 600 ntiro aho ni kumutakura chawe wibaza andi makartier rero ateye imbere gusumba rero ayo mabifu rero reka bonyene ntibari ko gukora ivyunguka badisanga babindora none simbizi indora simbizi nge gato sivyo wari kuravuga bakora ivyunguka ubwabo intumbero uko urababwira bakore nk'ivyunguka ni uzo ubona umenga ni ibaganisha muri politiki braza je nagwa example one je hari politiki ndimwo ega je ndakugitira abajewe okay naje hari politiki ndimwo ivyo vyunguka wumva yuko bogira nte umviriza mon frère ugenda nk'akarorero nta muntu umwe ndiko ndahamagarira kuja muri izo nizo ngwane bahora bagira kuva kera baza gusapotinga abanyepolitike nabone bagacha bagomba kuyumva yuko ari abanyepolitike no wani msanii heza kazi kawe taha uzogaruka kuri wa munyepolitike umbwira ati bana byaraciyemo ibyawe poare rangi byanje rero ni abanda afisa akafera kana ngomba nje hanze nsinyira nganje kurondera amafaranga muri Brarud sinyira nje kurondera amera muri Superbat sinyira nigire gusaba sponsor muri Fimbo Wine uravuga braza haro signature gusa ministre ashobora kugusinyira wowe bivanye n'amakarikire wowe uyitere wowe nta ngorane arasinye ebana ndamuzi ni Satubi ndamuzi papa nikidodo ciwe ugacu twara muri banki ebana je mfise voyage nkeneye yuko mumvunjira mumereza amadolari uravuga braza hari ibindi bintu bukeneye inoti ya urayifitiye mugabo nta madolari ufise ukeneye ko uronka to ya leta bakakuvunjira mugabo ari kubera ubavuga ati je baraje nkeneye kuja kurondera amadolari ni banki commerciale cyangwa ngende bamvunjire kugira nshobore gufata voyage yanjye si binaisha tufata nk'ubu idolari kuri marché noir wari kuri vunja kuri 6000 n'amari bingahe hamwe wagera muri leta ukarivunja mbe kuri 2000 nangahe iyo support ni y'uburonzi none bibaze ko ivyo wagenda ngo njengo ndisatubi ngo ndinde no bisaba bagusinyira amasuku vere uje muri amicale bagusinyire ko bakuzi urumva ga brass ivyo rero nivyo bari bacu bakwiye kumenya none sawa kugira ngo bashike kuri iyo etape sivyo kugira ngo bashike kuri iyo etape yo kuvuga ati kubera ko ndibaza nabarimvyi baki bashobora kuvuga ati ndakene mubonana na president bikamworoha bo bakene na president barafise ivyo bamubwiye reka share reka brass agenda bazi none ndakubaza none okay hinga amanzanye turi kwa ntare president ntiyatwakiriye ryari nawe agiye kuvuga ngo nge n'icubero ngo je baranyivye makamera ivyo bimwe byo kubwira president nawe agiye kuvuga ngo baramwivye makamera ninde ozi records yagiye kubwira president ngo bamwivye kamera ubundi nagenda kuvuga ngo je ngo ndumunyarusako eske iyo ni eske uri imbere y'umukuru w'igihugu ngo je ngo ndumunyarusako Pro Max none ngaka kumbe baba tipe bararonka umwanya nibyo ndakubwira ngaha braza tuca muri byinshi uwo munsi president yamaze amasaha 10 atwumviriza bose hari undi mupeti hari undi wayahagurutse mana ya ngo je ngo ninjiza amahera menshi avuga ko nyene wagenda kumuraba gutya n'umupeta kubititse wa mbere abaho ngaho wa mbere abayeho nabi bwageze imbere y'umukuru w'igihugu gacha ngo yinjiza amafaranga menshi kuja kwiyemera imbere y'umukuru w'igihugu akomviriza rero none se bisawa mwe muri aba influencer si niyo mpamvu rero imibonano na president ntibinakeneye ko navyo bafise nivyo braza Kino ndakubwiza ukuri man je no game ndayimaze nk'imyaka myinshi ego cyane imyaka je no game ndayimazemo imyaka irenga 200 mwino game uwo ntazi se ndazi nyina uwo ntazi nyina ndazi na senke uwo ntazi na senke ndazi umuhabara wiwe uramba ka brass ndavyumva cyane uwo ntazi umuhabara wiwe ndazi umupfuma aja kuragurizako kuvuga bafise hose no ndakubwiye ati bageze imbere ya president man nurudubi none ndakubaze isi numubonano president hereza abasani none
nta munsi perezida yigeze page yari yateguye ibintu kege cha bifesi voilà ngo je ngo ntani chapeau nambura ngo ngo nturi umujama wacu abwira umukuru w'igihugu none ya video zirahari uwundi nawe bishora hagurutse ngurumva ngo nyene ngo nkenenga umubonano none wone umuke yegwagaza imbere ya perezida buturi kuramubwira nuwone umubonano nyene ngurumva ngo je nkenenga umubonano ngo turi babi agomba kumuniga oya usanga afise kuba byibanga he imbere ya perezida agomba kumuniga oya mama yangu batarinda yabati simbi byari ibintu je no kubwira perezida n'umusoda yes ngari mwanajeshi generale ngo urumva ngo nyene cyubahiro urumva rero ngo nkenenga umubonano ngo turi babi perezida cyabati none ngaha none nturi kumwe none bimbwira ivyo bintu keneye kumbwira oya mbiriza simbi agende kumbwira ngo urumva cyubahiro nyene mukuru wacu w'igihugu nk'ubu je hari ikibazo nshobora kuba mfise ikibazo shiwawe si wanje ngomba kukikubwira wewe nekibazo shiwawe eske uno musi game turimwo dukene udafise ibibazo ninde oya nahura ndikumvuga kuri ico ca vishu umviriza ndakubwira ikintu kimwe yanje uri imbere y'umukuru w'igihugu mubwira ibikene mubwire fact hari ngiye wosanga nafise ibibazo agomba kuvuga umviriza ndakubwire yanje jewe ndagufitiye ibibazo nibibazo kandi nibibazo mugabo sinogera imbere y'umurongozi ngo ndamubwire ngo urumva ngo nyakubahwa urabona mazi imisi 3 ntatangira relation byase kandi hariho icyumviro noshikiriza cyo tumiye relation Jengene itabone suno munsi ngabo kungingo nyene yo fata ivyo bibazo byanje no byikemurira kweko iyo dushaka yuko umuntu adukemurira ibibazo kandi afise ingingo yo fata ivyo bibazo tubikemurirwa muri rusange niyo mpamvu rero ivyo bintu ngo ngumva ngo nyene cyubahiro ngo nunyakire ngo jenyene ngo tugende ivyo nivyo byishino game niyo mpamvu moi je suis contre ça kaka niko kwikunda kandi vema nyene cyubahiro mukuru w'igihugu akazo kwakira abasani nukuri kwimana ndasabye iyo namba yoba awiklo nabe kamera yoboneka kwabo tumara ma byama live biri live stream mama gato kwambara ibara Nenenda ko kwambara abasani wowe ugende ko ndumvije ko uravuga ndagutahura cyane eske nka wewe umbiriza basi no kugwana imbere yiwe basi ari nka wewe ibibazo bihari muri no game urabizi byose okay ugeze imbere y'umukuru w'igihugu nibyahe ibibazo bitatu bya mbere utangura kumubaza ibagira ngo industry wacu oya je kintu cyambere mwenye neza ko je nta kibazo ndakimwe mfise je mfise ama umviriza ugeze imbere y'umukuru ntumubazi ibibazo bazibazo byiki naco utanga umviriza umenda wino kimwe je kugwego ndiko kugwego ngezeko kuri experience mfise sivyo ibibazo byose ndabizi sivyo ubu niyo mpamvu jewe ingeze imbere y'ini cyubahiro ntanga propose urabyo je ntanga de proposition hako ibintu byogenda uko ndabona neza yuko hamwe vyo dufate je ntanga proposition dufate par exemple je nka proposition natanze dernièrement ku bintu bya monétisation imbere y'umukuru w'igihugu navuze ati kwari kibazo kugenda kuvuga ati ngo nyine cyubahiro ngo ikibazo dufise ntituri monetize sivyo none hari gusanga n'ubwa mbere icyo kintu cya monetize anacumvise urabona par exemple kwasanga n'ubwa mbere acumvise na Kagame bavuga ati barakimubadije none habura iki sivyo voilà je natanze proposition ivuga yuko ikibazo cya monétisation twaraba ingene twokigira hamwe kwari kibazo dufise rusange nkuko turi muri East African Community ikaho tukigire hamwe kubera n'ikibazo dufise twese nk'umuryango uravuga brother Afrika y'ubuseruko ni kubera muri Afrika y'ubuseruko nyene harimo ibihugu byovyo vyemerewe biri eligible urabyumva nka Kenya irafise Kenya irafise nyinshi Kenya buje ifise nyinshi Tanzania ifise Google yonyene ifise YouTube gusa ngabo nka za Kenya irafise nyinshi za TikTok za Google ifise ina Google Kenya mvuze nka Kenya irafise ariko vuga Google ntuzenya Kenya Google gusa YouTube kuko Kenya irafise TikTok irafise za Meta za ande za Facebook yose umengo muri Kenya birakunda no company ya Google voilà nanje nibi natanze proposal ntibajya nyine namaze ko turi hamwe turi umuryango twabonye urupeti hariya kabisa uru rupeti turusomesheje
ni kurupita bari go dukomariye hama twese dushikirwa urumva braza umva partiri ya Kenya urumva yuko turashobora gushikirwa twese ari hafi oya si hafi ni system uriga kubisanga Kenya yonyene baga nyene ijya biro muri Kenya irabaye biro y'akarere kose Afrika y'ubuseruko uranyumva nibe gusa ya Kenya gusa iyo niyo proposal je ko ndatanga niyo numva ni proposition ni nzira urayigaragaza idakunda nta kundi mugabo basi nagerageje gutangira bo barafise aba creative de contenu bakoresha TikTok ngaho uraba creative bakoresha Facebook bakoresha Google ni benshi urabyumva bakoresha Instagram iyaba nka Kenya bayisomesheje ikaducira inzira cyangwa bakavuga ati bigenda ukuntu bo muri diplomasi baramenya ingene bo bigenza iyo ni proposal jewe natanze ko ikibazo ndakizi ugasinoza gutanga ikibazo ntanga suggestion nkaba propose ati nta kuntu mwo bigenza uko hamwe mwo byogenda uko ivyo rivyo rero ugeze nejo umuntu kagezogera imbere y'umurongozi sivyo ko ibibazo bihari n'ufuru mugabo hariho ugwego genre hariho level uburiko ubumenya ati ikibazo namba ndagifise no kwitura umukonseiller naka no kwitura mustanteri cyangwa no kwitura guverineri cyangwa naho no shikira umukuru w'igihugu je nka je audience ntiyongora kuronka ku muntu runaka kandi kubera bari jewe sivyo ugakoresha izina ari kuri ikintu cyokemuka cyangwa bakafasha bakanyora yanto bikagenda neza rero haje umukuru w'igihugu umushikiriza ikintu cyananiranye mu nzira zose zishoboka kandi no mushira ikibazo mushira umuco mugabe bivana n'ugwego uburiko natwebwe aduhamagaye twebwe twa turi nk'imboneza twa turi nk'aba leader twa turi nk'abaserukira abandi iyo uri umuntu userukira abandi yaranje aske utwara ikintu ku buryo icyo kintu bashoboye kugishira mu ngiro bifata intumbero uvuze ati yuko byogira nte byo bisaba yuko bofata wewe nka proposition yiwawe kwari kuraba bakagenda muri Kenya oya ndakubwiye ati no yambaje cha SATB nako tamubaza kuri kije kibazo cha SATB urumva mvuze ati kubonana n'umukuru w'igihugu sivyo utanga proposal umurimbye nka SATB oya ku rwego rwe ariko mbwa ntibisigura yuko umuririmbyi w'umu underground akiri hasi cyo twari bibazo ngabo nka SATB amaze kuja imbere amaze kuronka experience amaze kubona ingene mu bindi ingene babigenza ufata biganye no kazana propose bananirwa na John harava no mu Burundi urafise kubuta utarava mu Burundi mu ndava ufise experience irenze mu bintu vya industry no mu bindi bihugu cyangwa kavyiga nakubwiye wo ntazise mamenye mupfumu wewe kandi nicariye nganye nene gasimbizi muri make ni giki yohanura abaririmbyi bacu abaririmbyi bacu abaririmbyi bacu nta manure nimwe naraye ko ntazova nzubiye ku bantu oya nyene oya nibikine igito gitabye wawe nibagende baze baratumura iyo myotsi bazogwara amahaha amabapfe tubahana twese nuko tuzo oya nitubifuze abaririmbyi bacu bamenye yuko ari generation ntibakora amakosa nkayo bave mu makosa nkayo bakuru babo bakoze hiti zamyeho kujya abana vyamyeho gutumura umwotsi vyamyeho nta musozo agenda ye bacancu amisi arafise iminwa yirabura biboneka yuko bacoma amabangi vyamyeho mbona gishasha mbwa rero nituboneke yuko umuziki ari ivyo gusa kugira amatourne batembera uburaya vyamyeho ntagire urazo kubesha ngo je ngo ndi Fernando ngo nje ngo natangiye kujibura yawe ya vyamyeho baroro baratembereye isi bafizo baratembera isi bande bacancu amisi batembera isi bamatata batembera kandi bobo ntibakora ubusho ubona ubushokezi bakora mu masare manini mastade vyamyeho meno kumenya neno uko kwamaho ni ya histoire basi nicyaye kintu uvuga ati ebana turishi turakishimye nimba ivyo bintu vyaramyeho simbizi vyamyeho kuva kera ano mango ni kubera iki hari yabashitseyo umenga asa n'uri karaduza ibendera gushasha oya nibindi ko ndakubwira niyo nahanyere bica bifira ko yarambaje ati kintu no habahanura ikiri important ko bamenya yuko nta gishasha bariko barakora kuko ivyo baragiragira yose kera vyamyeho habwo nibigira ati abo bahora babikora amaherezo yabo yabaye none n'ururunganwe bizoheruko ifuko duhindura ibintu ari ingingo kandi ikintu kiryoshye ubu ningiyo gusa dufata rero dufata ingingo duhindure system
n'amadufise batoyi bacu bari kandi nyuma batwumvirize vraiment n'amadufise batoyi bacu bari nyuma Yeah. sivyo Yeah. bamenye ko twe turakaroro kabo hariho ikintu kinini batuziga ko twebwe je nka jewe ndafise ibintu ndiko ndubaka surtout kuba influencer abantu bakreya ama content nibashaka ndibaza yuko je naho nopfu no munsi ariho itafari maze gushinga je naho nopfu no munsi bavuga atari umuntu yapfuye je musingira mariage nega nta musani yagize mariage je narababaye vraiment usenge bamenye ko yagize mariage mokenzi vraiment yarambabaje vraiment Mogenzi kare yagize mariage umengo n'inyana baye mimi je hinge ndamazonye kwera araba mantuze ngira ngo nikora ko yakurikirana ngo urumva ni kubera kubijya kuntu yafasha n'ivyavumye gose uraze kugira mariage gushika na kane numire vuga Gaye Maria afata amabere yashira hanze abariyo bakorako ntayibonye akafite kugira winjire ntawabonye foto bakora mukora ku mabere ni bande nabamukora Mokenzi nayo wabonye oya oya numbaza iyo video ba mukwinjira bamufata ku mabere akavideo nako abonye gambo sinabonye wodo akavideo we kwinjira bakamufata ku mabere bagaciye uko none gute cyangwa bamukora byasigura iki none wodo akavideo gashiremwe ntibazo bariko two turabesha kuyaranje ukaronke ndumi sasa mugabo ntaco ibyo sivyo bihambaye ndagomba ndakubwire yuko jewe umunsi nangura procedure za mariage je ndibuka umunsi nabwiye Sadbit nusohora indirimbo ufite dote amweke indirimbo ushaka iba flop ngwego aranarahira yarayisohoye ateye swata nusohoye indirimbo nakoze urubanza je ntigikunda nawe uza kunca wewe namubwije ukuri vraiment ko nyene urakwita swata nabwiye ati je no munsi mfite dote nusohoye indirimbo ya yega indirimbo nate nakubinze nate ramitana nate yari indirimbo iryoshe vraiment nabwiye ati Sadbi uno munsi ndafise urubanza nusohora indirimbo ntibize kukwicira urindire nk'indwi imwe byaheze ko razi indwi imwe hama acara birenga je ko yanakora ikintu kimwe pana vya bindi vya rupiga piga jewe dote nayikoze ukwayo guca kurembi ukwayo tasi biru ukwayo mariage ukwayo byose nakoze evenement zine mugabe zo evenement zose nta buri evenement yari content mbega hajya muri ville ujya mudoga gupfa yari mariage ko byose yari mariage yari mariage ati aho kuri mariage ho ntagire umuntu akora ikintu nakimwe ukavuze ko uri umusano ufite indirimbo ireke ni kubera aha nibihe uri mu bituma createur de content ukaba uniyemera uvuga uti mina haza kuvuga ibyanje gusa ukempoza ati uri munsi mu gihugu cyose nije nza kuvugwa nije mvugwa haya sasa kana mona yarazi yuko niyabikora ari abahe kubera iki abasari nta nguvu bakigira ni potopoto ni mpamvu gani numire nizo nguvu simbizi zogaruka gute kwe inguvu zogaruka bishize mu ruhara kuko wowe nta kintu cawe tumenyekana kirekana kabisa ko yarongoye ni bayi niko yaragize amahirwe umenye ujya mugabo umenye arafite amahera yaba yarongoye na barupiga piga ajya nipe yaba yarongoye bagiye batangura bazara n'abari noje bayi ni utavuga rinoji ntore kuvuga ubundi basugareka rinoji akakanu zike ego zimbi rinoji werangiza ikiganiro baratuke okay mbere ko turangiza gatoyi harabaye imyidogo kubera ko ntuze sinzi ko muzi mugabo n'umusani wa kera cyane aheruka kwitaba Imana nuze nya bien nuze gize harabaye kwidoga barivye nasanze muri studio bariko baragira record bariko nagiye kwagirisha ahantu bari hariya kwa ntuze kwa Sule Stage Sule sinzi ko muzi Sule Sule ni producer Sule bambe ndamwumvise ko byakwe niyo bari ba bien frima Prata na Darijo nabandi nyine bagenda batandukanye sasa nakidumwe yari kararongeka voice kugira ngo binjizemwo intuzeye voice harabaye kwidoga yuko atagushira nako ngo ubundi hoho ngo
ngo hatabayeho gufashanya hagati y'abaririmbyi ngo mugenzi wabo ngo hari ingwara yaragwaye byasaba yuko agira ante je ijya ngwara ya ntuzenya ya jize je ku makuru nashoboye kuranka no yayimenye ritrotari hariho igihe je nanje nzava ngenda nkagize kweri je najya gupima ibyo mima ndake higa manje tugenda kugira kuyipimisha tugira ama examen general hari ingwara ushobora kuyimenya ugasanga wawe ikijiju mugabo ugasanga ugiye kwa muganga kabaye izo ngwane dukunda kugira rero nta imaze kuba trotari nakina kimwe abaganga baba bari bufashe ko yashitse kwa muganga ari muri koma urumva yari yamaze kugenda rero urumva gusaba ikintu cya mbere kiri très important igiyamba si uko iyo ndirimbo yaba basi mu Burundi ibyo bintu babikora bavuga bati du supporting abo yasize aho ni sawa mebaze no bifu bw'uburofa for no reason mbira projet inyuma y'iyo ndirimbo eske bazokora concert yo kuvuga uti kugira abo yasize n'abari umuryango ayo mafaranga twegeraniza amato yamu cyangwa bakora indirimbo gusapora ukora indirimbo je iyo hypocrisie y'abarundi niyo nanga ubwo bujyajya nibwo je nanga abantu bo barashobora kwidoga kuvuga ngo ntibaje gukora indirimbo sivyo iyo bavuga bati reka dukora indirimbo hamwe no ndirimbo tuyitegurire concert kujya amafaranga azovamwo tuyashikiriza umuryango wagize cyegeze kubikora rimwe ari umpetigeze kugwara amafyigo nk'ibijya nyene turamuterereza sivyo ndapambana gushika ku muryango n'icyo mukuru w'igihugu abana bibe barazana amahera umpete gusa malheureusement aja mu byifu famille yija mu byifuzo bamumvise tabana ba president baraza kuza bazanya amahera ico bakoze bace bifuza yari kuza kwivuriza muri Kenya ngo acagenda ngo kwivuriza ngo muri Amerika ngo cyangwa muri Belgique fukate okay buga nutegeka umuryango buga no udesita y'amafaranga cyagumanga umpete yabafiriye ko muhira kandi amafaranga ari kuri konti amafaranga rero twace turabingene tuyafashisha abandi bagwayi n'umuryango wo turawuhereza amafaranga bifashisha amafaranga akwiye oya ndabara bamizini maboni TikTok yarapfuye boye bashaje guhamba tout simplement gusa abo yasize umwana niki aya mafaranga turayabafashisha urabiva bras ikintu gihambaye umusani yapfuye si ibyo byo mandirimbo oya ahubwo abasize tubasigiye iki kubera nta droit d'auteur ihari ivuga yuko ama œuvre yo bayasize adosiga gaburira umuryango we uravyo droit d'auteur de kwanza irahari mugabo twenye n'abari ntitwikurikirana ku buryo ibintu byose biri ku murongo uramvaga bras umusaba aririmbyi bitahuye bamenye ubutunzi kino gihugu cyabahaye kandi buri mu mategeko n'umurimbyi naho yopfa ntabwo wabw'ubuzima yo bafise ko amategeko yose aranditse birashika akaba bari ho batayazi nizo ngwane niko ndakubwiye rero bayamenye kwanza si binakubwiye yuko bageze n'imbere y'umukuru w'igihugu buri byo bamubaza kubera n'ivyabo nyene n'ivyabo bonyene bafise baranga bonyene bafise babwirizwa kumenya ntavyo bazi none ucugeze imbere y'umukuru w'umusabi je nko bari itegeko ry'abaririmbyi nzi ryo kuva 2014 bambaje tungweze imbere y'icubero umusabi Jigino cha mbere no mwerekana ama strategy ngere yoteko gyoshibwa mu ngiro. Niteko ryo muri 2014. Ryashizwe n'umushanganye yitwa namba ari Rukenkanya. 2014. Nitegeko ndisure no ngandazi nta muziki barihira nga mu kabari. Abaraza bagaharura intebe office nebe zinga izi nizi. Ama tax. Ama redevance umva ukarihira umuziki. Kandi akaba niteko gerekana ingene amafaranga yatojwe ingene abarimbyi azo bashikira. Wasanga nk'umuririmbyi agezweho nga nko ku kwezi washaka kusanga nk'umuririmbyi nga hari nk'umuririmbyi nga pa mwayinza nka miliyoni 10 avanye mu muziki amayinjira ku kwezi kandi ivyo naho ba warapfuye abawe basigara baguma binjiza ivyunguka ko waramaze gucinzira amayivre yaguma ari karakora mugabo no munsi wasanga karaoke bari indirimbo kwa gusa kandi hari itegeko ririhisha izo ndirimbo ivyo bintu byokora kweri muri kino gihugu kandi vyanditse birimo mu mategeko igana amategeko ahari gusa je kintu nzi kigeze kuba muri Tanzania ndi mutoyi no kuvuga ko aho indirimbo yigeze gusohoka yu Feruzi ya Starehe no kuvuga ko bagiye Dar es Salaam yose buri inzu bagenda bayitoza ijana bayitoza ijana urona nk'ubukunzu ngaha ari leta ibikoze cyane
hari kuri Kikwete Ah. Kikwete aratanga itegeko avuga ati buri nzu yose iza gutanga amafaranga amashiringi 100 apana ngo ibihumbi 100 irya jana rero tubwo nyine bimeze iteko rero nyine rimeze rero ubu ni rya kera kandi ico gihe n'ibiciro byari hasi ntibararishira na juru no munsi kubera ibiciro byagiye biraduka kubera iki n'abarimbye bene ryo nta n'iryo banazi nimpamvu muramenya amategeko yayo nimpamvu ndakubwira rero ati ibintu rero ngavye abasani baje nambwe ati nta kimwe ndi bubahanure iyo teko ari umunsi nabona nkora n'ibiganiro ndanayifise nguma ndabasomera ati raba nkingingo nizo ravuze byaguye ko n'amazi byaranatabana ko atari ibyanje urarabana nugarukana izo live turagira oya nta mwanya wabyo mfise man Simba urukugwanira ejo nagiye muri salon ndavuga ati ni mumwe igipara ndabasabye bararahira ati wapi ngo igipara wapi nisha kubona imvi umviriza rega mani ngume ndabasazira jewe mushenzi imvi ku myaka mfise nukuri nagateka nta myaka y'imvi ndakwiye genda cameraman singuye suruyo yagandura bimba afise mu mutwe none namba usanga afise n'imiryango nawe napambanira imiryango yaheye kandi iyo miryango ari imipambani cyane muto sha mukobwa cyane muto gusa n'umusatsi ngo umusore w'ibyumba usanga arusha ndakubwire Simba ujye imvi sizo donc zerekana ko umuntu akora cyane wa ruguru afise abana 15 umusore w'ibyumbura afise bavyita gute uvuze umusore w'ibyumbura ibaze rero je mfise umuryango afise umviriza braza umviriza je mfise umuryango mfise umugore n'abana sivyo n'abana banyina babo banse ko tubana washaka barongerere oya yabarumwe umva yabarumwe umviriza yabarumwe bemengira ngo simbizi yo oya yabarumva umwe none simira kubaze nkubo woza kukubwira tumviriza nimba maze nko kuvyara nko bagore nka 2 canke 3 canke 4 canke 5 ndakubwira tumviriza jewe uco bazojya ndaguhaye abana byose je nzogufasha abo bagore bose bashire mu nzu wovyemera oya kandi mwabo nyene amwe abandi umutima mviriza naye egizo ngwane zo zagiye ziraba agatima kicifiti oya urumva muri abo wafate muri abo bose ujya wa mbere niwe twari kubana mu bisanzwe mugabo rero tubara no wanyuma donc niwe yagukundiye we urumva yaraza gusa yishakira umwana agacha yigira nundi umwana agacha ntashaka bigende gute ngaraga usanga rero ama responsibility agacha kujya ko abaminervare biki umwana biki ya mana we so urumva rero bakunzi ba Kejo Media ikiyago cyabaye kirekire urumva mugabo tuvuze byinshi cyane kandi turi kwa Vanessa zingira kamaro kwa Vanessa ni kwa Vanessa niko hitwaye tware papier mwawe kwa Vanessa so twavuze byinshi kandi byingira kamaro sana murabona simbize urumva aracari umukambwe kandi arafise byinshi cyane ababikiye mutari muzi rona nk'iryo tegeko ndazi ko nubwo twahuriye ahantu bamwe hamwe hariya muri Maribu ayo mategeko kwanza nta nayo bazi urumva uge kumaza do itegeko rikuranga nta nayo barazi kandi baguma kandi abaririmbyi nibo bagikorereye rero muraye mu gikorere cyo kintu nimuzohave muhuye n'umuntu mubwiye ate bana nta dimire ngaho nsigira ibyo birababaje biri muri mustar mugabo si vyiza kandi muza ahantu muza mwera simbize reka tugushimire cyane ku mwanya waduhaye naye ndabashimiye gose sawa Simba asante sana boss munga kubaliki asante sana mugira subscribe sabone comment n'ibintu nkamwe n'ivyo nimwibagira kugira subscribe partage n'ama commentaire yanyu turayakeneye simbizi mwamubonye n'undi munsi nimwe mushaka tuzomugaruka kuko nk'ibintu tuvuge ngaha mwabonye ikintu utari kuratahura neza kubitamo commentaire kugira ngo simbizi nayo zo tumugarukana tumubwira ati akwishure kuri ya commentaire nginga twahuye nayo simbizi ibi bintu navyo bimeze gute so ni irakoze ko Ryan Mr Prada Boy ndi kumwe na Angel nawe agiye kuvuga ngo baramwivye makamera ninde Ozi rakoze yagiye kubwira president ngo bamwivye kamera ubundi nagenda kuvuga ngo je ngo ndumunyarusako eske iyo ni eske uri mbere y'umukuru w'igihugu ngo je ngo ndumunyarusako Pro Max no engeka kumbe baba tipe bararonka umwanya nivyo ndakubwira ngaha braza tuca muri byinshi